umuntu umwe nigeze kumva inkuru yabereye ngaha mu Rwanda. Iyo nkuru irasekeje cyane. Ni umugabo yakundaga gukora uburaya, agakora uburaya kandi afite umugore. Rero iyo mbuto yari karabiba ikiza kuba no mu bana biwe, kuba umwana wiwe nawe amafaranga ataronkaga atahabwa n'umubyeyi, kubera umubyeyi amahera yaronkaga yose yaherezaga muri ubwo buraya. Kubera urabizi neza ko umuntu mugiye gukorana icyo kintu mutagikorana kubusa. Tugeza kuba mwaye amafaranga cyangwa mwaye icyo kurya cyangwa icyo kunywa, ibintu mwene ivyo. Hari n'abatanga amazu kugira ngo baronke abantu basambana, hari n'abatanga ibintu by'agaciro, ugasanga urugo rurasenyuka, mu muryango nta kintu gikorwa, nta terambere abantu bari kubashikaho kubera amafaranga ari kubazaho, bari kuyatwara mu bintu bitagira ikimazi, bizana umunezero w'iminota 5 ariko bikazakuzanira umubabaro w'ubuzima bwawe bwose. Ubundi bavuga abahanga kunezererwa byo guhuza ibitsina cye guhuza umubiri ni iminota 5. Iminota 5 y'umunezero niyo bakunda kuvuga. Bamwe bavuga iminota 5, bandi bakavuga ati wenda ni nk'iminota 2 cyangwa umunota umwe, bandi bakavuga ati ni nk'amasegonda 5. Reka dufatire ku minota 5 basi. Mugabo iyo minota 5 y'umunezero uri kurumva muri ubwo busambanyi bishobora kukuzanira umubabaro w'ubuzima bwawe bwose, kandi mu munezero minota 5 ariko ukakuzanira umubabaro n'agahinda n'igikomere cy'ubuzima bwawe bwose. Haleluya. Rero Loti bitewe nuko yari yanyoye, yaryamanye n'iki? Yaryamanye n'abana biwe. Rero uwo mugabo rero yakoraga ivyo bintu, mu nyuma byagiye kurangira bimeze gute? Yagiye mu hoteli asaba umuntu ati genda ndonderera umukobwa mwiza yaza kundaza rino joro. Aragenda aramumuronderera, mu kumurondera kubera ababazi babazinanye nyene, aca asanga arondeye umukobwa wiwe. Umukobwa baramubwira ati nyabuna nakuronkeye umugabo kandi atanga amakashi akomeye, atanga amakashi menshi. Rero ntuze kwibanira umusaba yushaka. Umukobwa nawe yari yabuze amafaranga y'ishuri, acegenda mu hoteli. Agiye mu hoteli agiye kureba asanga yo se wiwe, asanga ni se wiwe. Aravuga ati niwe watunye umukobwa? Ati ni njyewe. Ati none papa nawe nizino ngeso nawe wiri kwamo? Muvyeyi ati none nawe nizi ngeso nawe wiri kwamo? Yongera ati papa impamvu ndi kubikora we wanyimye amafaranga minerval, none washaka ndayavane. Mugabo iyo ni yari solution cyangwa ni yari nyisho. Mugabo urumva ko mu papa bitewe n'inzoga yanywaga n'ingeso byatumye nawe akwegwa yisanga agiye kuryamana n'umukobwa we. Ari abatabimenya rero ugasanga kubera inzoga ugasanga zamukuruye zamutwaye mu bintu runaka. Biri yavuze ngo iyo umuntu amaze kunywa, niko biri tugiye mu migani hamwe 2:3 twasomye. Iyo umuntu yanyoye rero ntaba gishobora gukontorora umubiri wiwe, ntaba gishobora kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi. Ubundi umuntu yaborewe inzoga iramuganza ku buryo atamenya niyo yaja. Nje narigeze kunywa inzoga, nababwira inkuru nje yambayeho. Narigeze kunywa inzoga icyo gihe nabaga mu Buyenzi. Sasa rero natahaga mu Bwiza cyangwa inzoga ndayinywera kwibarabara ry'Icumi ryo mu Buyenzi, siko ari abantu muhazi. Mejeje kunywa ngiye gutaha njana munsi y'imodoka. Murazi ko mu Buyenzi habaga ibiduga wasanga biparitse ngo barabara. Aho rero nibaza ngo natashe muhira, hanyuma bambyutsa bibaza ngo dumubandi, banyirukaho n'amabuye, bantera amabuye candiruka. Mu kwiruka rero ngiye kurondera inzira intaha na muhira mu Bwiza. Ubundi mu Buyenzi kwani mutazi ikaritiye ni karitiye haruguru yaho hari ikaritiye yo mu Bwiza. Rero mu Bwiza niho natahaga. Urumva ko inzira ari kuntwarayo, nari kugenda nduga. Mugabo rero icyo gihe cyane isanga nagiye manuka, nisanze ngeze kuri Tanganyika. Ibaze nisanze ngeze ku kiyaga, nzi ngo niko ndataha muhira, ndakata mu barabara ngeze kuri Tanganyika nyene ngenda ku Musenyi. Ndavuga ati none se ko mu Bwiza atabiziba byahora bikunda kuhaba, kubera mu Bwiza amabarabara yaho arapave. Ariko mu Buyenzi icyo gihe ntabwo bari bwashyira amapave mu mabarabara. Nkajya ndeba ngeze ku Musenyi mbira none mu Bwiza hari umusenyi mu barabara kumeruka hari amapave. Noneho nza kwisanga ngeze mu amazi numva ngeze ga nibaza ngo nikiziba kiraza gushira, nguma mbandanya muri rake Tanganyika, nguma mbandanya. Nyuma yaho nza kwisanga amazi ageze nga, ndavuga toya aha ni muri Tanganyika. Ndasubira inyuma ngo urumva aha inzoga yari intwara.
iyo umuntu rero yanyoye ntaba agishobora gukontorora umubiri we, ahubwo niyo imukontorora. niyo mpamvu nababwiye ati igikorwa inzoga ikora mu buzima bw'umuntu nicyo gikorwa mpwemu yera yaje gukora mu buzima bw'umuntu. mpwemu yera ashaka yuzure muri wewe. bivuga ngo ntimuboregwe vino ngo ariko muboregwe mpwemu yera. ko umuntu yaborewe mpwemu yera ntaba agishobora gukontorora umubiri wiwe, ahubwo mpwemu yera niwe ukontorora umubiri wiwe. Imana iguha umugisha, kubera ndazi ibintu uri kurumva biriko birubaka ubuzima bwawe. rero inzoga ni ikintu kibi, nubwo atari icyaha kuyinywa, ariko irafise ingaruka mbi yotuma wisanga uguye mu kintu kizatuma ubuzima bwawe bwose bubabara kandi bwangirika. murumva biriya tubwiye mu migani ko inzoga ishobora gutuma umuntu atakaza ubwenge, cyangwa igatuma ngo amaso ye ayarebesha abagore b'ivyigenze, ngo ndetse akabaryamamo ngakamera nk'umuntu ngo yiryamiye mu kiyaga, yiryamiye hejuru y'amazi, ukisanga wagiye mu bintu runaka. nigeze gusanga mu ngara, ndamusanga mu bitaro byitwa Rwakarere. yari yagiye kwipimisha ko nari kumvuga ubutumwa asengera abantu mu bitaro, none njya ndamurengukaho. yagiye kwipimisha indwara zijya zidakira, noneho yari afise ubwoba bwinshi. abantu bari bahari bose bakiriye Yesu, ntibakiriye Yesu kubera bamukunda gusa, ariko bamwakiriye kubera n'ubwoba bari bafise. uwo musore ambwira ati ngewe uwo mukobwa nari ndabizi ko agwaye, kandi agwaye imyaka myinshi nyene, nari ndabizi yuko ayimaranye igihe, ahubwo ari ingorane. mugabo kubera inzoga mfise n'umugore ruguru, kubera inzoga vyatumye nisanga naryamanye nawe. rero nubwo nambaye turiya dushashe twambara, ariko twose twaturikiye rimwe. ati rero naje ngaha kureba ko noba basiraranduye canke numve ko hari ico naramira, numve ko hari ico baramira. mugabo urumva ikintu cyari kimukuruye, cyari kimutaye muri ako kaga ni iki? ni inzoga. inzoga irashobora gutuma wiyumva kumenga urakomeye, ukagenda mu ibarabara ugara, ibarabara ryose ukumva umengo ni iry'iwawe. inzoga irashobora gutuma umuntu ataha ahantu hatariho. siwumva ko ngewe natashe ahantu hatariho, nisanga ni gutaha kuri Tanganyika kandi nta mu bwiza, mvuye mu Buyenzi. inzoga, hari n'abandi bantu baryama mu ishyamba kubera inzoga, ukajya wumva ariko arasunika igiti abibira mu madamu kubera ko utafuka nambe uri kumva. nigeze gusanga umuntu hari kera ruguru, sanga umuntu yaryamye mu ishyamba, rangiye numva ariko aravuga ngo madamu kubera ko utavuka. kumva ko ndikumva imbere aya mashuka niwe wayaguze, ariko arasunika ibuye, ariko araribwira ngo kubera ko utavuka. yarihinduye iki? yarihinduye madamu. rero inzoga ni mbi bene data, izatuma ubuzima bwawe bwangirika, izatuma wisanga waryamanye, wasambanye n'abana bawe. niyo byabaye ku mugabo yitwaga Loti, yisanga yaryamanye n'abana biwe. ni byiza ko wirinda ikiboreza. biravuga ngo muvyirinde kubera ko bifise ingaruka mbi. numva norangiriza kuri kino kintu nyene, ariko ndashaka kugusengera. birashoboka ko wewe iyo nyota yakunaniye, urarihe uno munsi, ejo ugisanga wasubiye kuyinywa. birivuga ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. bikongera ikavuga ngo wizera Yesu, inzuzi z'amazi y'ubugingo zizadudubiza ziva mu ndaye. birikongera ikatubwira mu gitabo cya Yesaya 55 ngo ufise inyota ngwino ngunywe ivyo kunywa ku buntu. ngo kubera iki gutakaza amafaranga yawe ngo ugure ibintu bitari ibyo ikimaze? Yesu rero yaruguruye urugi, aravuga ngo ufise inyota ngwino unywa amazi ku buntu, ngwino uronke ivyo kurya ku buntu atakiguzi utanze. nta mpamvu nimwe yo kugura ibintu atakimazi bifise. Imana iguha umugisha. birashoboka yuko inzoga watandukana nayo. ikintu ca mbere ni ukwifatira ingingo wowe ubwawe, ukavuga ati kino kintu ndagihagaritse, kandi nuyihagarika nta nkurikizi nimwe izaba ku buzima bwawe, uretse inkurikizi nziza gusa zizaba ku buzima bwawe. urifatira ingingo kwawe, ko nubwo nagusengera utarafata ingingo vyakugora. urashobora gufata ingingo ati kino kintu ndagihagaritse, nibyo ntabwo ari icyaha, ariko kubera ingaruka, nubwo wowe ingaruka utarazibona, birashoboka we gatangaruka yabyo urabona, ariko nukomeza ingaruka uzazibona. byiza rero uhagarikira ngaho aho nyene ugeze, akaba ariho uhagarikira, ugatangira kwitoza
birashoboka ko vyakugora mu minsi ya mbere, birashoboka ko vyakugora, ariko nimba wanywa zitanu tangira upunguze unywe tubiri. Nimba wagendera mu bantu runaka bakakosha bakazikohererezamo, abo bagenzi bazinywa tandukana nabo, ko nasanze benshi bazinywa n'abanywa urumogi n'itabi, benshi babikweguwemo n'abagenzi babo. Nta muntu yiyadukiza ngo agende anywe uko nyene, oya, benshi nagakuku kubera bari mu bandi, nabakumva yohonja, nabakumva yokumviriza. Kumbe muri uko kumviriza niko kugenderamo. Imana rero igutabare cyane wewe ufise iyo nyota, Imana yikumaremo. Reka dusenge Imana. Turakomeje kumbure izindi ngaruka, hari ingaruka nyinshi zirenga 10 tuzavuga naho. No musi tuvuze ingaruka ya mbere imwe iri mu kunywa inzoga. Ya ingaruka iri mu kunywa inzoga nuko uzakwisanga wasambanye n'umwana wawe wivyariye ukamutwaza inda. Ibaza ico gisebo, kandi mu Bisirayeli cyari ikintu kizira, nuno musi ico kintu kirazira. Imana igutabare cyane. Tugiye gufata umwanya wo gusenga. Hari abantu benshi banyoye, bacinyuma abagore babo, bacinyuma abagabo babo. Ni byiza ko wabyirinda, kuko birashobora kuzagusenyera n'urugo wubatse, birashobora kuzagusenyera n'akazi. Hari abantu baborewe baca bararyamira, umunsi ntiyagenda mu kazi, nibyongera biraba, barakwihanganiye 1 2 3 bizarangira bakwirukanye mu kazi. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu, ndasenge uyu mwene data mwami Imana, birashoboka ko inyota y'inzoga yaramubase ku buryo abayumva ataryama atayinyota. Ndamusenge ngo inyota imuvemo. Ijambo ryo rirambira ngo mu gihe kizaza uzashyira inyota n'inzara mu bantu, atari y'inzoga, atari y'amazi, atari y'ivyo kurya, ariko azaba ari inyota yo gusenga, azaba ari inyota y'ijambo ryawe. Mana, ndasenge umwene data ngiyi inyota imubemo, inyota y'ijambo ryawe, inyota yo gusenga mu izina rya Yesu. Iyi nyota y'urumogi n'itabi n'inzoga nimuvemo mu izina rya Yesu. Ahari no nyota, reka habe inyota y'ijambo. Mbaraga z'Imana zigota ubuzima bwiwe uhereye ino saa. Turasenyuye ikirere cyose zikoraba negi bakaya cyakurikiranaga ubuzima bwe, cyamuteraga kunywa, kirasenyuwe mu izina rya Yesu. Amen. Mwarahizagiwe cyane rwose. Imana iguhe umugisha. Akaba ari irya mbere ukurikiranye kuri no channel yacu ya Haracyari Ibyizigiro TV. Urashobora kugira subscribe cyangwa sabone, usangize abandi, ugire partage, usangize abandi ino nyigisho. Imana iguhe umugisha. Niba ari kibazo wagize, urashobora gucandika muri commentaire, tugasoma tukareba cyo kibazo cyawe. Imana iguhezagire cyane. Wifuza gusengerwa, WhatsApp yacu turaza kuyandika ngaho munsi, uraza kuyibona. Imana iguhezagire cyane.